babona abapasiteri umva bingwiza murongo gusa bakwiye kwicara hasi bagatekereza n'abakaja gusenga bakaja kwigishwa ko nushobora kuba kandi abajinga baratuma abantu bacika intege zo gusenga zo kwizera Imana kwibaho hari abakozi b'Imana usanga bashonje jerike ndi w'Imana je namukurikiranye ko je nubwo nasenga ariko abakozi b'Imana je ndabakurikirana kibaje bambaye haga bose je ndabakurikirana je ndabona ati vision z'abantu bajya ba Patrick bajya ba GGC ba Spirit Garden mani aya masengero kweri jewe ndabakurikirana cyane nkaraba guru urusengero rwawe atamodoka ufise upanze inzu ya chambrette sivyo ariko mu meza ngaha wamaze kwimukira muri Gasekebuye wamaze gura umuduga abakristo nurabereka evolution nurabereka none niwe wenyene usenga gusa ukenye haya kubera urumva ivyo nivyo na pasa urumva ndakora kubera Eric Nduwimana ona Eric nakenye urumva nakenye gute Eric yaratawe yuko gusengera umuntu kugira aguha umwanya kumviriza ubutumwa bwawe abanza kuba hazi Eric Mana ashobora gutanga ibifungurwa mu rusengero we nurabona aya ma eglise y'aba protestant urazi nyine ameze aya ma eglise bahera saa 3 ko barasenga gushika saa 8 muta pastor ariko avuga ubutumwa bafise nk'amasaha nka 3 arumva yo kuvuga ijambo ry'Imana haro ugasanga umuntu ntakironka n'umwanya wo kuja kurondera amafaranga yama mu rusengero ama repetition ama kirte ama louange adoration ama fungo Hey guys, nizere ko mumeze neza. Turagarutse kandi ku yindi ncuro turi kumwe na Koresha Umwanya. Koresha Umwanya ameze neza. Original. No musi wambaye senga. Yashi yabaye nyinshi. Mbere harana arashushe ariko siyo mpamvu. Ni style. Ni style gusa senga nyene. Kwera yera n'amarori yera. Original. Obwa noire nore buri ndane umva ni mu mutwe. Kore no musi yo kwanza kibazo canje ca mbere ndakubatse kwanza kore wewe. Tumanye igihe kinini. Na musi rimwe kweri ndabona ugiye gusenga. Urumva naro musi rumwe ndumva uvuga ati basi ngo ngira nje gusenga. Urumva niyo mpamvu basi yo bituma utaja gusenga. Boje sinkunda kuja gusenga kweri masengero kabisa. Kinakuriye mu masengero. Nokuri ni mu petit sinasiba gusenga. Je deja nari n'umukorezi kwa Buyengero. Wasanga muri Katolika. Je nabatijwe. Oya kubatizo wo batizo kiri umwana nani ivyo umenya. Oya nabatijwe ndi 5e. Urumva n'umubatizo wirondere kwera abavye banje batagize mariage. Urumva mbatizwa ari je ndinze kuvyironderera. Rero jewe uje kweri sinkija gusenga pe. Aya sinja gusenga kweri ewana na dimanche sinigera menya ko hanageze. Sinigera menya ko na dimanche yageze. Icahe kintu abakozi b'Imana wo bavugako abakozi b'Imana abakozi b'Imana hariho mana aba escrow hari abajinga kandi abajinga baratuma abantu bacika intege zo gusenga zo kwizera Imana kwibaho hari abakozi b'Imana usanga bashonje bari bagiye bakriya amashengero bakigira abakozi b'Imana kubera inzara kwira bagiye abene gihugu bagiye abantu bagira basenga urumva abo kandi bararonka buryo kuko barazi gusomesha barazi gusomesha kugira yuko Imana kweri yakuvuze ko ibi nibi urumva kandi nawe ugasanga birahurira nyuragiza umugisha birakunze cyo bibaza ngo nibo kenshi mani ico Imana yavuze ku muntu ateguye ku muntu nawe cyo rinda guca ko kubera ngo gipase
kugira ngo gikunde urizera wewe muri we urizera kwanza icyo kintu urazi ko umukozi w'Imana ashaka kugusengera akaja karagwa akaja ku mafungo kigirane ariko wewe utavyizeye ivyo bintu bikanka kuba umva ko bihera muri wewe officiellement urumva no gwakarero gatoyi urabona ari umukozi w'Imana yitwa Eric Nduwimana ndamubona arakunda no kumuposting Eric Nduwimana je namukurikiranye ko je nubwo nasenga ariko abakozi Imana je ndabakurikirana kibaje bambaye haga bose je ndabakurikirana je ndabona ati vision z'abantu bajya ba Patrick bajya ba GGC ba Spirit Garden mani aya masengero kweri jewe ndabakurikirana cyane nkaraba miriye zabo nkaraba ubutumwa bwabo batanga nkaraba urumva nkabiga ko nkabamenya urumva nka Ferdinand je naramwize ko cyane Ferdinand naramwize ko cyane kandi sabo gusa nabakozi Imana benshi jewe nakurikiranye kimya urumva kwanza je ntumbwira ngo uri pastor ukenye man ukenye haya kwera urumva ivyo nivyo na pasa urumva ndikora kubera Eric Nduwimana ona Eric nakenye urumva nakenye gute Eric yaratawe yuko gusengera umuntu kugira aguha umwanya kumviriza ubutumwa bwawe abanza kuba hazi Eric Imana ashobora gutanga ibifungurwa mu rusengero we nurabona aya ma eglise y'aba protestant urazi ngina meze aya ma eglise bahera saa 3 ko barasenga gushika saa 8 muta pastor ariko avuga ubutumwa bafise nk'amasaha nka 3 urumva yo kuvuga ijambo ry'Imana hari abantu rishe usanga basinziriye urumva ugasanga umuntu yaraye ubusa yazindutse gusenga urumva azi yuko udasenze ari icyaha yaciye aza gusenga uri kumubwira ubutumwa arashonje yaraye ubusa sivyo amasaha 3 ugasanga yasinziriye ntanavyumviriza neza ntabihana agaciro abashonje mumva arashonje sivyo na wewe uri kumubwo ubutumwa nawe urashonje ariko gerageza uburyo bwose basaba Kristo usenga Imana ikugurura imiryango bikunde urumva abakristo bawe basenge bishimye je narumiwe man navuze ati uyu mu pasteur ni karorero kabandi ba pasteur vraiment karatanga urumva arazi neza ko ijambo agira guhereza arakene kuryumviriza rero araribagarira akaritegurira ikibanza urumva haro n'ubutumwa tumva ari karavuga je muranumviza ibiganiro ahora avuga tuno mu pasteur araciye ubwenge vraiment pasteur ari ibintu byinshi atahura ino si aratahura ukungene imeze urumva bashobora kubigisha ngo tanga buri munsi inyigisho tanga umva abona abapasteur umva bingwiza murongo gusa bakwiye kwicara hasi bagatekereza n'abakaja gusenga bakaja kwigishwa ko nshobora kuba dufate wewe uza wuguru urusengero rwawe atamodoka ufise upanze inzu ya chambrette sivyo ariko mu mezi angaya wamaze kwimukira muri Gasekebuye wamaze gura umuduga abakristo nurabereka evolution nurabereka none niwe wenyene usenga gusa niwe Imana yumvira wenyene urumva ugura imiryango n'abandi bereka inzira ati buryaje mani mbe urazi yuko ari abapasiteri mani bayovya abantu abakristo ngo ugasanga amwokipa ngo lendi ni kirte ngo merekredi n'amasengesho ngo samedi ni kukarago dimanche n'amasengesho usanga muri repetition urumva akagabura imisi yiwe urumva iyi misi yindwi yose akagaburira urusengero ugasanga umuntu ntakironka n'umwanya wo kuja kurondera amafaranga yama mu rusengero ama repetition ama kirte ama louange adoration ama fungo ugasanga umuntu mani nta mwanya yigeze aronka kuja kurondera urumva ariko umweretse yuko ngo ku mavi ariho biva kumbe ofisa mani ma business office zindi nzira ucamwo sindi misomesho yawe uronkamwe ivyunguka ariko umukristo we umwicisha amasengesho ngo ku mavi niho biva umva yuko mani harimo ububeshi ngaho ha
umupasiteri arakwereka ati ewana dusenge ariko dukore ukabaremera n'ubuzi bro ukabaremera n'ubuzi kufisi bana umupasiteri niwe jisho ry'abakristo abapasiteri hari amasengero menshi usanga ari communique niburaya usanga ari partenariat n'abanyaburaya man n'abadiaspora bayishiramo imitahe basomesha hari uwihanga ry'Imana tuko turayobora biragoye uku nuku bakabahereza amahera hakuja kuko babicishije mu nzira y'ihanga ry'Imana hakubikoresha iryo hanga ry'Imana nyene akacagura imodoka akacapanga inzu ikazi sivyo akacagura ama costume akazi sanga umukozi w'Imana buri dimanche arahindura costume urumva buri dimanche arahindura costume ariko wowe mu Kristo ngira uhindura impuzu wambara impuzu nshasha kuri za Pasika za Noel ngwe akana Yesu kavutse urumva ya minsi nyene uzari minsi mikuru ivyo bintu mani je niyo mpamvu ndabiraba nkavuga ati aya ibi sivyo mu bisanzwe ibi sivyo uronse inzira n'umukristo umwereka inzira nawe nabeho asenge yishimye uyo rero Pasteur Eric yarabitahuye mani nukuri arashobora no guhereza umutahe umukristo vuga ati jewe Imana yaranyibutse reka nanje nibuke akamuha umutahe ati wewe mukristo wewe ukina umutahe wangaye wewe ubuzima bwawe urabona hamwe uronka umutahe wangaye wowe vyogenda gute Imana kabaho kandi uyo muntu azokunda gusenga cyane Imana ko azovuga ati Imana mu Mana burya inzira ega burya hajya nyene mu rusengero abantu baba bifise sho kuraba ati ujya mu Kristo aritanga gusenga reka kumwicisha amajambo ngo aritanga gusenga mufashe no mu bundi buzima akomeze kwa kwishima gusenga kwa gukunda gusenga afise nico afungura yap urakoze kudutahuza yap hama kore ndakubaze nk'ubu urarose diri yo mu Rwanda kandi diri y'amahera aboneka ko yo guteza imbere n'umuryango mbe wojayo canke je ntabwo nojaye kubera niyo mpamvu yo tumutajayo kandi mu Rwanda ugiye kurondera ivyunguka u Rwanda si Canada u Rwanda si Etats-Unis u Rwanda si Australia u Rwanda si Belgique u Rwanda mani ntabwo ari na South Africa u Rwanda ni igihugu giciriritse gose mani gisanzwe cyane gisanzwe pe nagahugu mani ni igihugu umva wona bwira umuntu ngo nagiye mu Rwanda ni nk'umuntu wo byango n'abasani bacu bagiye mu Rwanda amavideo arahanaha iki ni abo nabo jewe nanjere ntigikunda wiwawe harasana uri mu Kirundo n'uri mu Rwanda nico kimwe nukuri urumva je si mani aya peut-être ari diri ariko idiri nayo uraza hano iyo tuma ntagenda nuko ibintu bya politike urumva ko ibintu bya politike ujyamane abanyarwanda barafite inzigo n'umuyobozi wabo wenyine arafite inzigo arafise inzigo nabo nyene barafite inzigo ndibaza uramaze kubona ama reaction je mfatira ibitabasi ntibirambako kwera jewe mu buzima bwanje sinigeze ndabisemba cyane ndabishirako cyane ariko ndavya ama reaction menshi amaze kuba mani ku barundi bagiye mu Rwanda narabonye neza yuko bobo tamutima nk'uyu wacu bafise byo urabona Dabuje nakiri ku ibintu babakoreye urabona Hakim Moza manager wa Dabuje nyene ibintu bamukore baramufunze urumva chama mari Marcus aherukayo je yarambwiye man chama mari Marcus yarambwiye ibisanga bamuvyamo kandi ari wakukugabira umuduga oya zya ni content ni prank gusa tunu kuryosha imbuga nta muduga yungabira man jewe Vanguard amasinda babuza amahoro reka urumva ni nyene ariko arafite ujya mutima gusa na wene iyo fuma wo guha kuri make ariko ntiyo kugabira man ko asanzwe adandaza imiduga chama mari Marcus asanzwe adandaza imiduga
ntiyo kugabira ahubwo yufa guha kuri make kuko blessinga gusa urumva rero ivyo bintu vya politique vyo tuma je ntajayo kubera iki urabona u Rwanda n'abantu bishira hejuru cyane bifata yuko menga u Rwanda ni paradiso menga u Rwanda nico gihugu cambere kwisi nzima gitunze kisa neza kigizene urumva u Rwanda nico gihugu cambere abantu batemera insolite uratwe imivumburo twakoreye abaririmbyi bo bubikoze wacu ufunga ntivyakunda nta muri mvyo w'umunyarwanda yo kwemera yuko umumara amazi nantu bashaka kwigira ko ari hayi abo bwintuze bye DJ Brian burasanzwe gose man aba bajakiba barasanzwe cyane gose ariko ama video bakoruza gusanga yo ashobora no kurondera inzu kari akabira aja gukora mu content umva n'abantu bigira hayi cyane urumva ntibiyakira ubuzima barimo oya bigira yuko umengo bararenze cyane par contre natwe ivyo twobikora dushatse twobikora urumva rero jewe maze kwinjira cyane muri ibi vya politique ndazi ku mutima wabo nzi je ndazi bongirira nabi bongirira fo urumva me nanje ikindi ntanatinya nuko mvuga ati bon fuck you birabasha jewe nimba no kwimvura ko mongira nabi cyane ndavyihoza sivyo tustafutane je mbandanye ivyanje uko je ndabayeho sivyo kandi bihugu umuntu ategezwa kujamwe u Rwanda gonyene urumva faku drama physio yanje ugasanga physio zanje zo kwigira za Canada Ottawa n'ahandi sivyo nkigira mu Maswede mani nkaja mu bindi bihugu biteye imbere cyane apane biba faking abanyarwanda ba faking ibihugu biri serieux cyane urumva amahore wewe uruka kutubwira ibintu by'umujournaliste mu influencer urabara bidusiguriye uranatubwira ku itandukaniro ryabo rero nashaka kutubwire ico bahuriyeko nicaye ikintu umujournaliste n'umu influencer bahuriyeko bon mu bisanzwe umujournaliste n'umu influencer nakwanza manze ndagusiguriye kwanza umu influencer cyarico n'umujournaliste cyarico umu influencer ashobora kuba first umuririmbyi ashobora kuba umu influencer umufootballer ashobora kuba umu influencer nka Cristiano kozi w'Imana ashobora kuba umu influencer namba yahagaje ndibazajya ko ari umu influencer voilà urumva iyo domaine urumva nisaba urumva isaba gusa domaine yawe gusa hamukaca ukora ibintu bigiye bitandukanye kandi ufise abantu benshi bagukurikirana ufise n'igikundiro amavuta y'igikundiro urumva ariko umu journaliste ashobora kuba umu influencer kubera iki umukinyi w'umupira w'amaguru ashobora kuba umu journaliste abaye ari umu journaliste ari n'umukinyi w'umupira w'amaguru urumva aca yiyamamaza wenyene urumva bwa bu journalisme buba bupfuye abari mu bufana urumva umu journaliste uko ameze ateye ateza gutangaza amakuru yatohoje neza kandi ateza kuba afise ikimuranga ko mu influencer ashobora kuba atane bimuranga yifiti kwerekorera ibintu bigiye bitandukanye urumva ko ashobora kuja gusaba ngo je nkora ibi gusa oya umujournaliste tugiza gupresenta ati jewe ndo umujournaliste w'ibi bintu erega hari umujournaliste w'ivy'inkino n'umujournaliste wa entertainment umva ntabwo ari umujournaliste abafite domaine abafite ligne autoriale akorerako avuga ati iyi niyo ligne yanje ku buryo nimba yo bari umujournaliste dufate nka Christian Savye ari muri ligne autoriale yiwe peut-être ni ya entertainment y'imiziki acaza kuvuga amakuru y'inkino abivuze nabibona mwitwarira kwera siyo ligne yiwe ambwira ati kwanza we wataye umurongo sivyo urumva baramukontrola ku buryo iyo nabihanirwa urumva
rero mu influencer no mu journaliste baratandukanye kandi cyane kabisa ya ya je kwibaza zanjye nateguye ya zari ibyo ya ndibaza nacu ufise urenzako icyo ufise norenzako ni iki nuko no kwibutsa gusa abarundi badukurikirana basanze badukurikirana bagire akarangamutima ko gukunda igihugu cy'u Burundi kuko ibihugu byinshi birakunda igihugu cyabyo uri umurundi ntujyane nyabahururu ngo ibintu wumva kubera bingene ubayeho kandi menya ko kubaho k'umuntu ni wakurondera menya ati jya nkuri biharage naha ibisigaye kunda igihugu cyakwibarutse ugikundishe n'abandi Chivi ndakona kubivuga ukamengo ndabivuze ndi umwana peut-être no je ndazi neza yuko mu bindi bihugu mana batanzana barakunda igihugu cyabo cyane abaganda barakunda igihugu cyabo cyane abanyarwanda bobo ewana urabizi sivyo abakongomani wo urabizi umukongomani je no nga mu Burundi azazanya amajezi ya Kongo man agenda yambaye jezi ya Kongo bwa buntu bambara ku maboko usanga ari drapo ya Kongo ariko umurundi agiye mu kindi gihugu aribagira n'akarangamutima kiwe man aribagira na signature yiwe nubwo abona akantu ku Burundi ntakagura kandi kino bibusa nibaranguze nibaje kudandaza cyane ibintu aba badandaza baja kurangura ibintu mu bindi bihugu nibatware cyane ubuntu bwacu cyane mu bindi bihugu baburatire bumva kinura kirata kugira kironka isoko nibakirate urumva bizokunda hama ndabakunda cyane abinafise narenzako iyi ni Next Drip Show ciao ciao